turi ku mutumba Muremera Gacimbiri Nyabunyuvu muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Twaje mu butumwa budasanzwe tumaze iminsi turangurira mu gihugu. Aha turi n'uyu munsi twaje kuraba bene wacu bashiki bacu ntibahambwe, batawe mu binogo mu rwimo rwo mu 1972 kugira ngo dukure muri ibi binogo aba barundi n'abarundi kazi. Ubu butumwa nubwo kurondera ukuri. Muri Bibiliya batwigisha ko ukuri kunyegurutse kubohora. Twebwe kongera ko yuko kubohora ababuze, kukabohora n'ababikoze, kuko ababikoze bariho, bamwe barapfuye ariko bamwe baracariho. Ibi byabaye ntibigasubire, kuko uwitavye Imana ntatabwa mu binogo, ntawunyangwa n'imashini. Uwitavye Imana baramusezera, bakamuririra, hanyuma bakagandara, hanyuma bakamugandukako. Dusabe abarundi bose aha turi imuremera ko bokumva ko kino gikorwa ari igikorwa c'amahoro, ari igikorwa c'ubutungane, kuko abavyeyi babuze ngaha ntibagaraguye, abavyeyi babuze ngaha ntibafuvya babo, abavyeyi babuze ngaha ntibarize, ntibagandaye, ntibagandutse. Ico kintu kirahambaye. Ubu n'ubutumwa tubwira abarundi bose, kandi iki gikorwa ntikibatera ubwoba. Ni igikorwa categuwe n'ishaka ry'Imana. Iyo Mana yavuze iti imyaka 48 ukuri kutaraja habona ni myinshi. Uko kuri rero umunsi niko gutanguye gusohoka. None ga yemwe abantu baryamye mu binogo, batawe mu binogo, nibo baba baritayeyo bakifurira. Tuvuge tuti oya, barishwe batabwa mu binogo kandi nta manza baciriwe. Jewe nitwa Manirabona Yozefu, navukiye kuri no mutumba wa Muremera. Navutse umwaka w'1955. Iki gikorwa ni ciza cyane guko vyari vyatuntuje abarundi, kubera ababura ababo bari bababujije ngo ntibabaganduke ko ngo guko ngo abo nabamenja. Nta muntu bigeze baganduka ko. N'ikimenyamenya turafise data wacu yari umuganga, yitwa Karoli. Urumva na wenyine ntitwigeze tumuganduka ko guko bavuga bati abazoganduka kuri abo bantu n'abamenja. Igihe ibi vyaba nari mfise imyaka 18, bafata abantu babakura muhira, abandi babakura ku mashuri aho bariko barigisha. Bamwe barabigisha bigisha nyine ngaha mu Giheta, abandi nabo barabakukuruke mu vy'igipolisi aribo bita abajandarume, babakura muhira. Hama muri ico gihe bariko barabafata, twarabaza bati none aba bantu mu bafatiye iki? Ataba bantu bariye amafaranga y'umwana w'umwami, ateshe tubatwariye. Hama rero bamaze kubajana bose bace babajana Igitega hariya mu priso. Bamaze kubajana Igitega, ivyo twabonye ngaha twabona nk'umwanya w'isaha 9 haza imashine ikimba ikinogo. Eje kwimba ikinogo igaca isubira inyuma ikagenda. Harya mu bucagucagu rero nk'umwanya w'isaha 11 hatanguye gutamanzura, haca haza ikamyo zifutse n'ihema ryirabura. Abantu baza barasenga, abandi baririmba, abandi bakoma induru bavuga ati mbega yemwe twebwe tugiye kuziriki, tugiye gukora iki, mugiye kutukoza iki? Hama rero twebwe twari abana b'abahungu b'abasore turinduka,
twashobora kubundabunda tukaja kurya musozi wa Caramba hajya tukabundabunda turaba ivyo bariko baragira nivyo twiboneye n'amaso yacu sivyo twabariwe. Hanyuma nikimenyamenya hariho abantu bari bavuye kwiyora hariya kwa Gitamira babatsinze nge bace bakwegera ngaho bahagaze ko araba ingene bariko barabica ati mbega mwebwe none murabi ati ngwino nabenye abo bantu b'abanyamugera bari bavuye kwiyora baciye babashira muri ico kinogo nyene. Hamwe n'ivyo rero bagaca bafata bagatangura bagatondesha abantu barasa kandi suvuga ngo barasa baratondesha nk'abantu 10 bakarasa urusasu rumwe bose bagacagwa mihindi giti bagacagwa mu kinogo baguye mu kinogo gutyo hama bahava ivyo kurasa barabireka bafata inyundo ivyo nivyo twibona twabunze hajya umuntu bamuhamagara za bakubita inyundo mu gahanga acagwa mu kinogo bakubita gutyo nyine kandi suvuga ngo barabasoda benshi basanga ari nk'abasijandarume 4-5 nibo bakora ivyo. Hama ivyo rero biheze imashini ya kigaruka igaca itangura gufurira ifuriye rero hama bagaca bagenda. Twebwe rero tugaca tuza rero bamaze kugenda harabo twasanga amaboko ari hejuru n'amasaha ari hejuru gutyo batabafuriye imashini zagarutse kubafurira mu nyuma. Rero mu bisanzwe ivyo nivyo twiboneye n'amaso yacu. Ukuri kurabohora, ukuri kurakiza. Ubutumwa rero nubwo kubohora igihugu nitugume duhendana ngo turi mu mahoro tutari mu mahoro, nitugume duhendana ngo turi mu bumwe bw'abarundi bwubakiye ku mivyimba iri mu gihugu mu makomine atandukanye mu ntara zitandukanye mu mitumba itandukanye mu makartier itandukanye. Ihumure dufise mu mutima nuko turiko turabona abacu bishwe tutabanse bagomba gutegwa iteka nk'abandi bantu bari bafise ikiremwa kwitwa izina rya kiremwa muntu bo baba ariko bagomba guhambanwa iteka. Dukwiye kumva yuko dukwiye kurekurira abatugiriye nabi bimwe bivuye ku mutima tukibagira iyi nkomoko y'amacakubiri yari yarasinzikaje igihugu. Ibi vyatumwe n'umugera w'amacakubiri wo kwikungira ku butegetsi badashaka yuko abandi boshobora yuko bafashanya igikorwa cyo gutwara hamwe. Nico gituma rero cyarobanurwa ubwo bwoko bakabwica. Ubureshe twotera akamo leta nuko leta nyine yoba umuvyeyi w'abarundi bose atakurobanura ubwoko kanaka umwe wese ivyo yigiye ashoboye akabikora atamacakubiri ahari. Twebwe mu mugwi severe ndabivuze ndaba abo dusangiye ibanga mfata yuko abarundi benshi badushigikiye kandi iki kivi dushikiwe n'abarundi benshi isemo iboneka izoboneka abarundi bayibone hanyuma amaganya agahinda akabonge abantu bamazemo imyaka myinshi bigabanuke.